Uhoraho niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo vyose, agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira, acira imanza impahazo, agaburira abashonje ivyo kurya. Uhoraho abohora imbohe, Uhoraho ahumura impumyi, Uhoraho niwe agorora abahetamye, Uhoraho akunda abagororotsi, Uhoraho niwe azigama inyambukira, agashigikira impfuvyi n'umupfakazi. Haleluya. Kaze nk'uko bisanzwe n'ikiganiro ubuzima buhindutse, mwarahezagiwe. Nshuti yanje, nagenda kubwire, Imana yacu dusenga ni Imana yacu iteye ubwoba, ni Imana isumba zose, irahambaye. Umwanditsi yanditse avuga ngo ni Imana yacu ni umuriro utongora, ni Imana y'urukundo iteba kuraka, yuzuye urukundo rwinshi. Ariko naho biri uko, ubuzima bwacu bukijijwe, nibyo naho umucunguzi wacu ahambaye, birashika tugaca mu bigoye nk'uko Yobu yabiciyemo. Uno munsi rero turiga ijambo ryo gushingwa muri we no kudatakaza icizere mu bihe bigoye. Amajambo y'Imana dusoma ari mu gitabo ca Yobu, aravuga gutya: ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kw'iherezo azohagarara kw'isi. Haleluya. Yobu yari ari mu bihe bigoye. Yobu yari yatakaje umuryango wose yari afise. Yobu yari yabuze abana, atakaza ubutunzi bwose yari afise. Narigeze kwicara ndaharura, mparura igiciro c'ibitungwa yari afise, nsanga yari afise amamiliyaridi menshi tuyashize ku giciro c'iki gihe. Ariko naho yari umuntu wa kera, yari umutunzi uravye abantu bamukorera gusa. Ariko kubw'ibihe yaciyemwo, naho yari afise umucunguzi, harageze ahantu abona ko Imana isa n'iyamuhevye. Arahura n'ibihe bigoye, hamakarira, rimwe rimwe akiyagiriza ngo Imana yamurenganije. Rero naho tuba turi abantu b'abana b'Imana, naho twavyawe n'Imana, ikavuga ngo urubura bwanje, ivyo ntibikuraho ibihe bigoye, ntibikuraho intambara. Rero muri iki gihe biba bikenewe yuko tutigera dusarisha Imana. Yavuze ngo muri iki gihe nyene niho ukwizera kwacu kugaragarira, kuko ngo muzonyambaza nanje nzobitaba mu misi y'ivyago. Haleluya. Yobu nivyo yari ari mu bihe bigoye, Bashadaraki bari mu bihe bigoye, ariko aravuga ngo jewe ico nzi nuko umucunguzi wanje ariho. Haleluya. Jewe umucunguzi wanje ariho, naho mbona vyose vyanse, naho womenga yantereranye, naho nobona umenga vy'ukuri nfatanywe ndiko nkubitanwa n'abanyavyaha, ariko umucunguzi wanje ariho, kandi ku mpera y'ibihe azohagarara kw'isi. Ni vyiza ko tugira ivyizigiro bishinzwe muri we nk'Imana idahemuka, kuko nimba mu bihe vy'ivyago tuca tugira ubwoba, tugatangura gutakaza kwa kwizera, iyo Mana yacu ni nyantege nke, ntishoboye kudufasha. Ariko Yobu nivyo yari muboshe n'ibihute vyuzuye umubiri, yiyagisha ico bita ikijanja canke ikintu c'inkono, yiyagisha aravuga ati no, jewe naho ndi muri ibi bihe, naho Imana ndaba hirya ukamenga nta sengesho ryanje yumva, naho womenga iriko inkubitana n'abanyavyaha, ibi ntibishobora kumbuza kwibuka ko umucunguzi wanje ariho. Mwene data, ushobora kuba uri mu bihe bigoye biteye ubwoba, ariko wibuke Kristo ntabwo yapfuye. Kristo ni muzima kandi aracari Imana, niwe mucunguzi nk'uko twatanguye tubivuga. Bibiliya iraduha uburorero bwinshi bw'abantu bamye bashinzwe muri Kristo, bamye bashize perseverance muri Kristo, batatewe ubwoba n'ibihe bari barimo, bataravye ngo n'ubukene, bataravye ngo ni guhemukirwa, kuko naho data na mama wabo guta, Imana yo ngo izokwitorera. Bibiliya yatubwira akaroro ka Bashadaraki, Meshaki na Abedenego. Aba bantu bari begereje gutabwa mu muriro, ariko baratura. Twebwe naho iyo Mana itoduserukako, ibi ntibikuraho ko twosenga ibigirwamana. Bari bashinzwe muri we. Ibi biterwa n'ibihe byo kumenya Imana uba warafashe muri wewe. Hari abantu benshi bamenya Imana, mugabo bakayimenya uruhande rumwe, bakayimenya muri fase nziza gusa, bakayimenya banezerewe. Ariko ni Imana ijana natwe, kuko ijambo yatubwiye niri: niwaca mu mazi ntazogutwara. Nivyo uzoca mu mazi, mugabo ntazogutwara. Azogutwara nyine mu gihe utazoba ushinzwe muri Kristo. Ndagusaba mwene data, urashobora kuba wahora ushikirwa n'ibikugerageza, ugaca wikuramo cane, ugatangura kuvuga ya muntu
ariko ndagusaba ushingwe muri we. Ikitwemeza yuko umwizeye ni uko wamuzi neza ku mwanya wose, quelque soit les circonstances yamakwitayeho, aragukunda, umwigure. Reka turangize kuri aka karorero ka Petero. Hari ubushobozi butuma tubishobora, hari ubushobozi butuma tuba mu kunesha, hariho ikintu kidutera kumva ata soni twoterwa naho vyo bari umubabaro. Ibi nivyo vyafashije Stefano, ibi nivyo vyafashije Petero. Igihe kimwe yaramwihakanye, mugabo hari ikindi kintu camuteye ubukurikira kitatumye amwihakana, mbere catumye avuga ngo je mu mbamba ncuritse. Hariho ikintu citwa mpwemu yera. Kristo naho yaduze hari umwemu yera. Uwo mwemu yera avuga mu vyakozwe no mu gice ca 1:8 ngo ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyamara kubazako, ngo muzombera ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu, mugeri Yudaya, Isamariya no gushika ku mpera z'isi. Hari ubushobozi bw'Imana budufasha kurenga ibigeragezo, hari ubushobozi bw'Imana budufasha kwihanganira abadutuka, hari ubushobozi bw'Imana budufasha kwihangana ibitihanganirwa. Stefano naho bariko bamwicisha amabuye yari afise impamvu yo kudatuka Imana kubera yari afise mwemu yera. Kaje uronke mwemu yera. Mwemu yera ni droit yawe, arakurindiriye, ni mugenzi wawe, ni inshuti yawe. Karibu mwene data uhinduke, karibu vyago bwa kabiri. Icanditswe kitubwira yuko udafise mwemu wiwe atazoshobora no kuba ari uwiwe, mbere si n'uwiwe. Mwemu yera yaratanzwe, ari hano, ahora dodora, arakurindiriye. Kaze. Intango ya mbere ni gucika umwana w'Imana, ni kwihana ugahindukira ukizera umwami Yesu. Mwaraheze.